nko muri quartier barantinya babone kumenga ndi umuntu umva nk'umuhunganze n'ibintu by'uburofa nuca ndamukubita. Biramaze gushika ukagwana n'umuhungu nyene ukamukubita nyene ukamunesha nyene. Yego twakubise nibisanzwe. Iyo murankubise urumva aca ni defenda kubera nta bundi buhinga. Biramaze gushika umuhungu akakwanka kubera ko bamenye ko ukina judo. Urashobora kugira sport ukaguma umeze neza ukaguma uri umukobwa nanje ntubona ko ndi umukobwa. Isaac TV. Oh. Hello abakunzi ba Isaac TV. Nizeye ko mumeze neza, jameze neza ndashima Imana. Nkuko twababwiye, nkuko je nama nabibabwiye turabakunda cyane. Numunezero kubana namwe. No musi rero twabazaniye umuntu namwe muraza kubyibonera. Kuri mikoro rero Mico Centre la Charita, behind camera wawundi nyene Juma Jux. Nsawa. Meze neza. Nanje meze neza. Ushaka kwibwira abakunzi baza? Nitwa Thierry Veragirimana. Ndi umunyeshure niga muri université mu wa mbere kuri Université des Grands Lacs. Yego. Uri umunyeshure gusa nagindi kintu ko? Oya sanzwe ndi umusportive, ndakunda sport cyane judo na basket ndayikina, même natation, mais cyane judo. Ukina judo, natation na basket. Ngivyo byose nikihe numvuga uri excellente cyane? Judo kubera ibindi ndabikina pour kubikina gusa sindi muri club canke muri equipe, gusa judo niyo nk'umwanya munini. Judo uri mu club ya canke equipe? Ndi muri Entente Judo Club, mugabo ndi muri equipe nationale ya judo ngaha mu Burundi. Equipe nationale? Yego. None kumenga abakobwa ntibakunda kwitaho ibintu bya judo cyane. Wowe ni igiki cyatumye judo kwanza wayitanguye ufite imyaka ingahe? Judo nayitanguye à 17 ans. Yego, none nayitanguye. Ubu none judo imaze kugukura cyane nayo imaze kugushikana kuko uvuze kuri muri equipe nationale birumvikana yuko hari inkino nyinshi imaze gukina. Judo nihe yagukuye nihe yagushikana? Judo premièrement ahantu yankuye yaratumye menya ahantu henshi ntarinzi, nararose abagenzi benshi muri judo. Yego, ndamaze no kuronka amahera kubera judo nyene, kubera uyu ukinye uraronka quelque chose nyene nawe tubibona. Encore plus muri equipe nationale. Nihe umaze kuja kubera ko judo? Sindasohoka hanze y'igihugu ariko ndamaze gukina ama-championnat international yaba yarabereye nkino championnat international yabereye mu Burundi. Ego no muri 2019 muri mars hari championnat d'Afrique yabereye ino kandi naronse ikibanza ciza muri KD, ndi wa kabiri au niveau international kuri yari championnat d'Afrique, ndi wa kabiri nabaye wa kabiri narose médaille d'argent. Médaille d'argent. Iyo médaille warayigurishije cyane? Oya ndayifise. Judo uvuze yuko championnat yabereye ngaha mu Burundi. Mwakina ku bakobwa gusa canke? En fait judo ukundi meze iyo turi muri entraînement turashobora gukina n'umuhungu, muga competition umukobwa akina n'umukobwa kandi dukina ku biro, ukina no muganya ibiro. Hajya nkaho ufite ibiro bingahe? Je nkina muri catégorie ifise ibiro 69 68, donc nkina muri catégorie ya moins de 70 kg. Moins de 70 kg? Biramaze gushika ukagwana n'umuhungu nyene ukamukubita nyene ukamunesha nyene muri entraînement? Yego twakubise nibisanzwe. Biramaze gushika umuhungu akagutinya kubera ko ukina nko muri quartier barantinya babone kumenga ndi umuntu umva nk'umuhunganze n'ibintu by'uburofa nuca ndamukubita. Okay, muri sport hariyo discipline, même si ubuzi ibintu sunyuma kuca wisandagaza ku bantu ubasomborotsa ngo motive wakubita. Yego, nigiki umuntu yo gukorera gushika urumva ugashavura gushika yaho uce wapika nyene ibintu byaje dukamwivuna koresheje judo? Ankubise iyo murankubise urumva aca ni defenda kubera nta bundi buhinga. Nushaka kumureka uko nyene uce?
biravana hari igihe utwagwa n'ishavu ariko en tant que sportive ishavu uragerageza kuryevita kubera iki wahisemo judo utagiye kubera hariho taekwondo hariho n'ibindi byinshi kubera iki utahisemo nka taekwondo canke ibindi je kuva kera je nakunda amasiporo yo kurwana ariko rero hari amasiporo menshi yo kurwana je me souviens niga 5e 6e ahantu nize primaire mu Cibitoke epe Cibitoke 1 hari club ya box je oje kuja muri cour nacangenda gukina box na gusa naginda muhira batabizi kandi nari mutoyi babimenye bakambuza batabimenye nkagenda nkuze rero ca ndifatira ingingo je gukina judo ariko entre ta papa wanje n'umumetre muri karate ceinture noire wari umumetre muri karate niwe n'ubu arabobrija kuja muri sport canke nawe wumvise papa arakunda abantu bagira sport muga je yashaka ko nja gukina karate ariko je karate sinayimvamo cane judo niyo nakunze hajya umuntu urazi ko umuntu akina karate bamwita mu karateka umuntu akina judo bamwita mu judoka nk'ubu unyi nk'umuhungu mukundana canke umugabo wawe akubujije gukina judo wowe akakubuza nyene tubihebe kugira ibintu bigende neza wowe umuhungu nk'ubu jende umukobwa umuhungu dukundana atanguye kuyimbuza nk'ikiri umukobwa je sinumva ko nofuma ndamuheba ko noyiheba kwera ndayikunda cane ajya ba mama barakina judo hari aba mama kina judo justement yego mugabo urumva nko amaze gusama inda cyane afise indara bihagarika canke yonsa me yamaze kumenyera arabandanya kina yego none kumenga nyene uri umuntu nguru big umenga nyene menga ntibonaga umuntu umenga nyene nturi sportive nyene ukuntu nyene je kuva kera namye mvyibushe sikuvuga ngo ndavyibushe ko nagira sport canke iki je sport kuva nagumye mvyibushe nkoze sport sinigeze nonda ngo kwera sport kandi muri judo hari abantu benshi bavyibushe abakobwa hari abantu bafise ibiro 78 birenga abahungu bo harimo n'abapris de 100 kg urumva naho bure umegura uravyibushe canke uriremereye usanga de plus ugira entraînement de plus usanga wabaye souple hari inkovu wigeze kugira utazibagira kubera ki hari iki inkovu uramaze kugira inkovu ku mubiri kubera ndamaze no kuvunika guhinyagara koko sino bivuga n'amashoke ndayagira ariko nibisanzwe n'umuntu ari mwibarabara ashobora gutsitara akavunikino canke agakura n'amenyo ibyo je ntibica intege naho ndakira hamwe nkasubirayo warigeze mwivyo wari uragira amashoke warigeze kuvunika warigeze kubabara ni gushika yaho uvuga ati vraiment judo numva no iheba canke numva no ibintu vya sport harigeze gushika nk'igitangura barigeze kunkubita ndanaraba ariko ukuntu naravye byarashitse nyene byarashitse ndaraba ariko sinavye ngo nikwera nababaye nari ndushi kandi sinibwa nabimenyere cyane ndatangura kwimvira ati je ko ibi bintu sinzobishobora ntangura kwiranda ariko nkize mvuga ati bizoza ni buke buke nabajya ba maître batanguye babigisha amashite donc hariho ibintu muri judo batangura kutwigisha ukuntu ushobora kugwa hasi ngene uguye hasi ushobora kwiproteger kugira ntubabare canke kugira ntugire blessure wabye ko papa wawe ari umukarateka ariko ndashaka kumenya exactement ahantu wakuye inspiration ya uvuga ati vraiment je ndakwiye kugenda muri judo reka mbandanye je ahantu nakuye inspiration cane donc ahantu niga canke muri societe urashobora kubona abana b'abakobwa n'abana b'abahungu kamenga abana b'abahungu bashaka kubonera cane abana b'abakobwa ibyo reje byaranja bonye umuhungu akwita umukobwa kubera ikamukubita twe kwiki tutobakubita nkumva nyene oya ifoke natwe twerekana ko tungana canke umva abahungu ntacu bashoboye natwe tudashoboye keshi abahungu barakunda kwisandagaza sinzi kurabibona bakigenza nyene bakabona kumenga we ntacu boshoboye sawa canke ugasanga no kwishure ugasanga
abahungu surtout muri primaire ugasanga umuhungu arakwita umukobwa atanica mugiza namubone umukobwa agaca yihorera nyine ntamushobora ingorane ariko rero ico gihe je birambabaza même je no mw'ishure nkano nize muri secondaire umwigisha tugisha igifaransa yarayantazire ngo les filles kwera hagize nk'umuntu bavuze ngo involontaire au table umunsi umwe ndamubwira ngo monsieur ngo pourquoi tu ne dis pas involontaire acavuga ngo urafise amacakubiri wewe ucavuga toya ari nka exercice dukoze umukobwa ntagendemo narumva umenga oya kubera iki umva naje ndashaka abakobwa iyo baba bafise sinzi niko tutomera cyo kimwe ndanka yuko abahungu badushira hasi sindabikundanaga birambabaza no muri club nkinamwo jewe entente abahungu ngira ni nka 30 abakobwa turi babiri nkisanga ndi jenyene babi Nibyo nibiguca intege canke ukumva wo kwanguhaje abandi bakobwa bagende muri jido kuko hariyo bavuga ati nk'ubu ngiye muri jido abahungu bace bambona nabi biramaze gushika umuhungu akakwanka kubera ko bamenye ko ukina jido ya hariho nyine abo bitagwa neza umenga ni sport z'abahungu ucuba deforme urashobora kugira sport ukaguma umeze neza ukaguma uri umukobwa nanje ntubona ko ndi umukobwa abahungu je ntiminsi intege kuba nkina n'abahungu ahubwo numva umega notera intege abandi bakobwa sport nta sport abahungu gusa ihari sport abakobwa abahungu twese turashoboye isifi gusa yuko umuntu yientraîna petit à petit usanga umuntu yagiye en forme urukino bamaze kuguha amahera menshi rwari uruhe baguhaye amahera ngaha menshi nyene uvuga ataha nari natoye ndisumba ibyo nari maze kuronka igihe novuga ko maze kuronka amahera menshi warashaka urukino maze kuronka amahera n'ijido yonyene izindi ndazikina puku zikina nyene ego ico gihe baduhaye $350 umwe niyo mahera novuga ati je ndamaze kuronka menshi mu bintu bya sport nkayo mahera nyene ukiyabona hariho nk'umuntu ariko arakudekuraje wamubona nk'ikijuju kubenga ati navyo umva nyene je abanci intege sindabumviriza abantu bambwira ngo yango nibyo nasho uzoshikako naho ntoshika kure naco bitwaye ariko sinzoshike kure abanci intege je sindabumviriza ariko ndafise mon objectif hehe muri jido wifuza kugera nyene mvuga ati aha vraiment ndumva ko nzoba ngeze kugwe ahantu nifuza kugera ndashaka kuba umuchampion international donc apana mu Burundi gusa canke muri Afrika gusa international amace bagukuramo nka kujya bavuze ngo Francine ngo afite ngo amahormone y'abahungu naho wumva oya ntacyo nkora nizeye ko batazonkuramo kubera ego nkora nizeye ko batazonkuramwo sinumva ikinshi intege nyene ko bashobora kunkuramwo oya John nabonye isakoshi yawe iremereye isakoshi yawe birimo ibiki isakoshi yanjemo kimono hanyi ubugiye muri entraînement cyangwa waruvuye nari mvuyeyo ushaka kutwereka none gato imbaru leta musi y'ikimono tuba twambaye ubupira bwera donc abakobwa ariko abahungu nabo bakina bari gifowazi none nk'ibi ntibikuremera iyo muri ko murabikinira nk'iki cyonyene 5 kilo oya ntibituremera kubera twarabimenyereye kandi donc kimono n'umukino wo kunagana ariko turafatana iyo umuntu rero nibinyene bishobora kudufavoriza tuko turakina kwera ukinyo wambaye impuzu yoroshe ishobora no gucitabuka kwera nk'umunsi wa mbere ubyambara wumva bisimeze umunsi wa mbere ndabyambara generagehowe cyane kwera ndari maze imisi ngira entraînement ta kimono nambara urumva nambaye kimono yari umva naryohewe cyane tuje mu bazo gatoyi nk'iyo utaza kuba uri umujidoka wari kuza kuba umuki
basketteuse. urabikunda cyane niye mpano muri wewe wibaza ko wigeze kumenya ariko yapfuye ubusa muri batanu namwe yagushika impano nari mfise je gusa abantu bananciye intege kandi nari mutoyi sinari guhifatira decision je nyene kubera hari igihe uba ufise ikintu kiri muri wewe ariko abantu bakaguca intege canke ugasanga nko muhira ntibabinezerewe uri nk'umwana ho baca babikubuza complètement nyene uca bwatuma umusazi je nari ikintu nakunda ca mbere narakunda arbitrage ya football arbitre nabikunda cyane gose kandi nari nabigiyemwo gusa nabimazemo igihe gito muhira barambuza football nari zo gushikana football n'imikino y'abana bo mwibarabara n'imikino y'abavoyu abantu bakina football ntibiga okay sibyo hari abantu biga hari abantu bize bakina football hari abantu baba intellectuel benshi imbere gusa bananciye intege nabihevye burundu kandi je regrette fort nk'iyo ukura wumva yuko mama uri umusirayi kwini uramuzi uragitaho iyo ukura wumva ko mama wawe ari umusirayi kwini wowe kubyitwara mu gute mama wanje nari kubyakira uko nyene wari kumva wishimye cyane kugenda uravuga ko mama wawe yitwa ko ari umusirayi kwini canke wari kumva umeze je nari kubona nk'ibisanzwe kubera ibya mama nibyo kuri epoke yiwe je sinari kuryoherwa canke sinari kubabara kubera jewe iby'iwanje ibya mama si iby'iwanje meme n'ibya papa si iby'iwanje iby'iwanje nibyo ndi canke nibyo nzoba nibyo none ko wavuze ati warababara ko abahungu basubona bababonera ukavuga ati ibyo ushaka ibyo abahungu bashoboye n'abakobwa bo bishobora hama première dame akaba yavuze yuko abahungu n'abakobwa badashaka kungana we nawe bivuze ku ikintu ubona kumenga nyene ntibikunda je nibaza context yabivuzemwo yuko badashobora kungana si ukuvuga yuko abahungu baca batraumatiza abakobwa canke babatortire canke babafate nabi sinibaza ko ari muri iyo sens ahubwo gusa ibi ama activité menshi abahungu bashoboye n'abakobwa barayashoboye gusa na Bible irabivuga yuko umugabo ari umutwe w'urugo no kuvuga umutwe urumva umutwe uri hejuru gusa ntibisigura yuko baca badufata nabi oya ko wanka umuntu agufata nabi ngo motifure umukobwa icyo kintu kiranja sindabyumva na gato vraiment umuntu afata nabi ngo ndumukobwa oya sindabikunda ikindi kintu utaresista ni giki muri wewe nyene nko kuvuze ati ntukunda Jean umuntu nk'abahungu bakwereke yuko umengana ntacu ushoboye ntiberekana ko nk'uko umengana ntacu bashoboye ikindi kintu nyene wanka utaresista ni giki ikindi ni ikintu ndankuna nkengera naho mba ndi mu kintu naho nanigwa nguma ngerageza gukora kugira nzomenye nzobitore ku sinkunda isheke mu buzima ndanka isheke nk'ubu turiko turarangiza ikiganiro ni giki kintu wobwira nk'abakobwa cyane cyane abakobwa bakurikirana Azakti ikintu hanura abandi bakobwa bagenzanje nuko twokura amaboko mu mpuzu abahungu nta kintu abahungu boshobora natwe tutoshobora kandi sport abahungu bokora n'abakobwa boyikora kandi nagonda ndababwire yuko ntangorane nimwe bogira ngo nikwera bayikoza abakobwa canke iki ego nivyo nubwira abandi bakobwa nibave hasi ibyo abahungu bari natwe twobiba nico novuga ushaka kuvuga ati oya vraiment jewe nkaje sishaka kwibona mfise cicatrice sishaka kwibona kukuguru mfise nka tache ngo ibintu nk'ivyo abakobwa benshi rero ikintu kitwishe nico nyene donc dukunda kwishira hejuru okay na nico turi ushobora kugenda no mwibara uvuga ati jahanje sishaka kwibona ndi deformé shaka uri sport nisho kudeforma mu mutwe honyene akudeforma canke akagutuma umera neza donc ushobora no gutsitara mwibarabara ukagira cicatrice umva rero sport sinumva ko nagomba mbwira abandi bakobwa ahubwo sport iraryoshe kandi yo uri muri sport ugasanga nyimba uri muri abakobwa bakeyi basaza bacu dusangayo usanga ibijya bindi twiyumvira sibyo muri sport
ibyo ntabiri wanashaka siporo ni ahantu mbere ushobora no gutora indero kubera hari umwanya utaronka iyo ukunda siporo umwanya wo kuja mu zindi ngeso mbi ntawuba ufise donc buri okipe na siporo hama ibindi nta mwanya ubifitiye nibyo nakunda kubwira Hamarika ndagushimiye cyane merci abakunzi ba Isaac TV nkuko twababwiye bakunda cyane hama ikiganiro kikuryoheye ugisharinga n'abandi ntibibagire commentaire hama utaragira subscribe hari ibintu byinshi bibiko biragusiga abakobwa rero mwikebuke hama katubasezere kuri micro ya Mico Center behind camera Juma Jux murakoze Isaac TV. Oh.